ndabifurije amahoro y'Imana aganze imitima yanyu mwese. Ikimazi cyo ku mugoroba c'uyu munsi tugisanga muri Yesaya igice ca 2 ku murongo wa 4 n'uwa 5. Havuga ngo azocira imanza amahanga, atatura amoko menshi. Inkota zabo bazozivunjamwo amasuka, n'amacumu bazoyavunjamwo inkero. Nta hanga rizobangurira irindi hanga inkota, kandi ntibazokwiga kurwana ukundi. Yemwe ab'inzu ya Yakobo, nimuze tugendere mu muco w'Uhoraho. Amen. Turabipfurije ko aho muri horangwa amahoro. Turabipfurije ko aho muri horangwa agakiza, hakarangwa umunezero, hakarangwa n'indirimbo zo gutazira Imana n'ishimwe. Ntihabe ababangurira inkota abandi, ntihabe abagwana n'abandi, ntihakabe urwanko n'umwijima. Ariko mwese hamwe aho muherereye mugendanire Uhoraho, umuco w'Uhoraho ubarasire. Agakiza karaje, nikabe muri mwebwe mw'izina rya Yesu. Turabipfurije umugoroba mwiza.